Mwakoze gusubira kubana natwe nshuti namwe bagenzi mukurikirana televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu amenyesha yuko amategeko agenga itunganywa ry'umugambi w'igihugu ujeje gufasha ugwaruka kwitunganiriza imigambi n'akazi paeje hagiye guzohinyanyugwa aho ngo no kugira abaronse ingurane bazoje barokore abandi. Ubusaho bwo gushinguramwo amaraso bwaba 1900 nibwo bwashoboye kwakirwa mu ndwi heze mu gihe hari hakenewe uturenge 2200. Urongoye ikigo CNTS kijeje gutororokanya amaraso akavuga ko imwe mu mvo zabitumye harimwo ko abanyeshuri ubu bari mu buruhuko kandi bahora bafasha mu kanya muca mubikurikira mw'idonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa. Umugambi wo kugaburira abana ku mashure na cane bantaho nikora bari mu miryango y'abatwa watangujwe n'umwigeme Chancel Bamuhaye ne watahukanye ikibanza ca mbere mwihiganwa ry'imigambi yashigikiwe na paeje. Hasozegwa iryo higanwa kuri uno wa mbere mu birori vyo gutanga udushimwe mu mugambi wiswe Inkerebutsi Day. Umukuru w'igihugu akaba yashimiye ugwaruka rwose ruriko rwitunganiriza imigambi mu ntumbero yo kwiteza imbere. Mugenzi wacu Jean-Marie Vianney Ngendakumana yarabikurikiranye. Nawise dusangire nuwo kugaburira abana cane abana bo mu miryango y'abatwa. Ni Chancel Bamuhaye umwigeme w'imyaka 28 avuka mu ntara ya Kayanza, umwe mu gwaruka gwitanga mu guteza imbere agateka k'abana, akabasanzwe narongo ishirahamwe Hope for Better Future yaranira ineza y'ibibondo, aho umugambi wiwe wo kugaburira abana bantaho nikora ariwo watahukanye ikibanza ca mbere ku muhingamo kuri no wa mbere mu migambi 10 yashigikiwe na paeje. Avuga ko umugambi wiwe yise dusangire ko yawiyumviriye mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri vy'abana baheba ishure kubera inzara hamwe no kugwanya ingwara ziturutse ku gufungura nabi. Rero umugambi wanje nawise dusangire nuwo kugaburira abana cane abana bo mu miryango y'abatwa mu ntumbero yo kugwanya igitigiri c'abana baheba ishuri kubera inzara hamwe rero no kugwanya indwara ziturutse ku gufungura nabi ku bana bafise imyaka iri musi y'imyaka 5. Rero uwo mugambi kugira dushobore kurangura twegeranya uburyo ku buhinga ngurukana bumenyi ico twokwita fundraising mu rurimi rw'icongereza. Protein Ciangereye yatanguje umugambi wo guhingura imbaburanya bwonko zidakoresha makara, nawe akaba yatahukanye ikibanza ca gatatu. Amenyesha ko uwo mugambi ko yawiyumviriye mu ntumbero yo gushira mu ngiro imbona kazoza ya leta, aho abantu bazoba bateka atabiti vyiciwe. Je mu mugambi w'imbona kazoza ya 2040 nashimye guterera mu gushiraho ubuhinga bwo guteka ivyo gufungura atagiti kigeze gikoreshwa ngo ni mu makara. Canshima gushiraho ubuhinga butuma mu guteka ukoresha umuyaga nkuba uri musi y'amatara mu gushiraho imbabura yitwa nyabwonko. Imbabura nyabwonko nukuvuga yuko mu guteka yoyo uyicomeka mu muyaga nkuba, ubwo bwonko nibwo buheza bugakurikirana ivyo utetse ukuntu biriko birasha, bityo bigatuma hagenda umuyaga nkuba uri musi y'amatara y'uwamatara yoja canke televiziyo yoja. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakengurukiye ugwaruka rwose rwahiganywe, akamenyesha ko muri kino gihe kugwaruka ruriko rurijukira kwishingira imigambi yo kwiteza imbere. Turafise ugwaruka rw'umwizero rukwereka yuko rwamaze gufata inzira itera ije imbere. Aba bahiganwe ntimava bavuga ngo nibo ba mbere. Aba mbere ni beshi mu ntara zose abantu barahagurutse, ugwaruka rwarahagurutse, baba abakora mu nzego z'igihugu cyangwa badakorera mu nzego z'igihugu.
userukira ishiramwe mpuzamakungu ONU mu Burundi yarakengurukiye leta y'u Burundi ukuntu iriko irashigikira rwaruka ruriko ruritunganiriza imigambi yo kwiteza imbere akavuga ko n'iryo shirahamwe ko rizobandanya ryunganira leta mu gushira mu ngiro iyo migambi mu migambi 10 yariko irahiganwa muri iryo higanwa giswe Inkerebutsi Day uwa mbere yarose amafaranga angana n'imiliyoni 200 z'amarundi uwa kabiri atahukana imiliyoni 15 mu gihe uwa gatatu yaronkejwe imiliyoni 10. Akoze mugenzi wacu Jean-Marie Vianney Ngendakumana kuri wa mbere nyene niho mukuru w'igihugu yamenyesha yuko amategeko agenga uwo mugambi w'igihugu payeje agiye kuzohinyanyurwa aho ngo ni mu ntumbero yuko abaronse ingurane boza barokorera abandi. Hariho ibindi nabonye tuzohinyanyura mu itunganywa rya payeje kuko hariho ico nabonye ntarinzi kandi nibaza ko tuzoca tubihinyanyura turi kumwe n'ubushikiranganje bw'ubutunzi kubera twasanze abasubije erega baratangwe gusubiza benshi barasubije hari nabo umenga barahejeje ahubwo gusubiza mugabo ingorane basubije twari tuzi ko abokoreye abandi none basubiza bajana mu kigaga ca leta kugira abandi bokoregwe rero biragoye no kuvuga numugano uhera twe twashaka umugano udahera no kuvuga abasubije payeje igaciha uwundi asubije igaha uwundi uwo wundi agasubiza aho uwundi gushikaho n'utaravuka no munsi azovuka asaga uwo mugambo ubandanya nivyo twashaka kokoreranira none twasanze bamaze gusubiza bose amahera cyasubira mu kigega payeje gacibura rero ingene habo bandi novuga ikirindira uwundi mwaka gucererwa rero niho nasanze twace ducererwa kuko nk'abamaze gusubiza arabusanga basubije bamaze gusubiza nk'imiliyoni 25 urumva nkaho nkwasubije miliyoni 25 babace bahundi none byaciye byanka ariko twarabonye aho byavuye murazi ko payeje gitangura nawe nyene yaracumbagiye cyane abantu batabona iyo bija niyo biva mbere hari ababona ngo aya mahera turayataye nkuko nyene waruhejeje kuvuga hari ababona ko atakaye ariko naganda abwire ko atatakaye ajya mahera kuko turabona yuko no munsi turayabona ahari n'abatarasubiza nuko tuyabona ahari kandi no munsi baza barasubiza ku kwezi Amakuru twabateguriye harabandanya na bababwiye mu ntango zano makuru yuko ubusaho bugera ku 1,900 bw'amaraso aribwo bwakiriwe mu ndwi iheze hari hakenewe uturenga 2,200 ni vyamenyeshejwe n'umukuru w'ikigo CNTS gisanzwe gitororokanya amaraso mu Burundi amenyesha yuko imwe mu mvo zabitumye ari uko abanyeshuri bahora bafasha ariko ubu bari mu buruhuko asaba abantu bose babishoboye kwegera ico kigo kugira ngo bafashe abakeneye amaraso ni gihe abanyeshuri baba bari mu buruhuko ico gihe rero aho dusanzwe turonderera abadufasha batanga amaraso haba hagabanutse abanyeshuri bakiri ku ishure biradushobokera kandi bikatworohera yuko turondera amaraso ku munsi kuko tuba dufise aho dushobora kubasanga begeranye naho boduha make turayaronka ku munsi ariko ubu muri iki gihe bari mu buruhuko ntibyoroshe na gatoyi kubera yuko dusaba yindi migwi y'abatanga amaraso no kuvuga turonderera ku buzi canke ku mashengero ico gihe rero kugira turonke abatanga buri munsi ntibikunda hano tanga nk'akarorero musanzwe tuba twiteze ko kundwi twegeranye udusaho dushika 2,250 ariko nko kundwi iyi turangije twashoboye kwegeranya utungana 1,900 bisigura ko ihangiro ntidugishikana muri iki gihe cyo muci uretse ko umwimbo ugabanuka no mu bindi bihe hari aho usanga hashika ko amaraso agabanuka ndetse ibitaro bikanayakenera canke bikanayabura ariko ntibibura amaraso muri rusangi no kuvuga ko bishobora kubura umugwi w'amaraso kanaka muri ico gihe rero uko bica bigenda twebwe baca
batubwira yuko uwo mugwi w'amaraso bawubuze iwabo mu maraso baba bari batoye. Igihe bishitse uwo mugwi w'amaraso ngaha ntitube tuwufise, tuca twikora ku basanzwe badufasha baba bo mu association canke abo dusanzwe dufise mu maregistre canke mu ma ordinateur iwacu bari enregistré. Amaraso ni ntasubirizwa kubera yuko iyo ariyo akenewe nta kindi dushobora kuronka kwa muganga kiyasubiriza atari uko turonse ayo maraso nyene. Igisigura ko rero duhamagariye abantu ababishoboye bakitura ibigo kuko bikora imisi yose. Bamwe mu barangurira imirimo hafi yaho bitirira kubibase ahashikira amazi y'uruzi Gasenyi bamenyesha ko batewe impungenge n'imigaga imaze kwibonekeza ku ruhome rw'iyo nyubako yubatswe kugira ngo ikingire umurindi munini w'amazi ari y'ugo ruzi mu gihe hamaze umwaka urenga hatanguye ibikorwa byo gusubiramwo inkingi z'ugo ruzi. Abanyagihugu basaba ko n'iyo nyubako y'ibibase yosubirwamwo neza imbere yuko imvura itasura. Ni nkuru tubaza Sheila Irambona. Tugishika ku ruzi Gasenyi mu Gatunguru icibonekeje nuko ibikorwa byo gushigikira inkombe z'ugo ruzi vyariko birakogwa muri quartier Carama, naho ahashikira amazi y'ugo ruzi bita ku bibasa. Icibonekeje naho nuko hari ibikorwa biriko birakogwa n'abakozi bakura imisenyi n'amabuye kugira bace inzira yaho amazi azoca. Abanyagihugu barangurira imirimo hagufi y'ico kibanza barashima ivyo bikorwa biriko birakogwa kuri ugo ruzi, kubwabo ivyo bikorwa bibakingira impanuka nk'izabaye mu myaka yahera. Baratanguye ibikorwa ngaha ku ruzi Gasenyi twe tuvyakira neza cyane kuko ibikorwa bitaraba ubwa mbere twaratwagwa cyane uko imvura iguye abantu bose baraganya, sirito nk'abantu bari ngaha munsi y'ibarabara amazi agatwagwa, abantu bagatwagwa, ibintu biri mu nzu bikagenda, nta muntu ashobora gukora ikintu nakimwe ngaha. Nubwo bashima ivyo bikorwa, abanyagihugu bavuga ko batewe amakenga n'imigaga iriko iraduka ku ruhome ruzitiye ico kibanza. Amenyesha ko batinya ko hoba amasanganya mu gihe atacokogwa, bagasaba ko ugo ruhome gosubirwamwo imvura itaratasura. Bogaruka bakaraforusa no ngaha hamaze kwaduka amafisire, kuko nk'abantu turiko dusadukora ngaha nko mu gihe hoba ikibazo ikibase kigasa n'igiturika, abantu bari ngaho nako bagira ibibazo bire na nyaburya amazi bari yabanje kwireka akaba menshi akaca adafise umurindi urenze. Bamaze kuyumvira ikicumviro cyo kubaka iki kibase byarabaye nk'ibifasha bukebuke. Ubu naho rero turiko turaba twabona umengo cashaje kiko catuze imigamiga, rero twosaba nk'ababonye ikigongo bwa mbere ko boyongera bakiyumvira bakagisanura kikamera neza. Ivyo bikorwa biriko birakogwa mu kuruzi Gasenyi bikaba vyatanguye kuva mu kwezi kwindwi k'umwaka waheze, bikaba vyari bitegekanijwe ko bimara ikiringo c'amezi 6. Arakoze na Sheila Irambona. Abakenyezi ngo baraserukiwe gushika ku bice 35 mu migwi ijeje gutunganya amatora mu ntara sepi n'umuco utangwa na komiseri François Bizimana jeje kumenyesha amakuru mu mugwi seni. Akabara ari nyuma yaho ubuserukira ishira hamwe rihurikiyemwo abakenyezi bahungutse Afrabu hamenyesheje ko bari muri iyo migwi bari ku rugero rwa 200 kwijana. François Bizimana anamenyesha kandi ko nishingwa ry'imigwi ijejwe amatora mu makomine izokwisunga ivyo bitigiri. Mu masepi yashinzwe n'umugwi seni, abakenyezi baraserukiwe ku gitigiri cubahirije ibwirizwa shingiro. Aho rero no batomorera neza ingene bimeze ku ntara mfatiye nko ku ntara ya Buhumuza abakenyezi barimwo ni 3 ku bantu 9 bagize uwo mugwi w'intara ya Buhumuza. Ku ntara naho ya Bujumbura abakenyezi ni 6 kuri 13
bagize uwo mugwi w'intara ya Bujumbura. Muri Burunga ni 3 kuri 9, muri Butanyerera ni 3 kuri 10, muri Gitega naho ni 4 kuri 11. Uciye rero ubashira ku vy'ijana hose hamwe ni bice 36 n'ibice 53 kwijana. Mu gihe ibwirizwa shingiro rivuga yuko abakenyezi babwirizwa guserukirwa n'ibiburiburi ku bice 30 kwijana, byumvikana rero yuko ibice 30 kwijana vyakwiye mbere binarenga kuko birarenga 36 kwijana. Naho hamwe twumvise abatu barira yuko maze twavyumvise bavuga yuko umugwi seni mu gitigiri c'abakenyezi utubahirije ibisabwa n'ibwirizwa shingiro waho ibice 30 kwijana bitakwiye. Twibaza yuko abatanze bijya biharuro ngira ngo ntibari begereye neza umugwi seni ico ari ntabanduka cyo ritegerezwa kuba n'imiburi 30 kwijana vy'abakenyezi bateza kuzoba barimo, yuko bashobora kuba 30 gusa, yuko bazoba 40, ko bashobora kuba 45. Ibyo abariko barabitunganya hariya ku rwego rw'intara nibo bazomenya igitigiri uko kizoba kingana, mugabo batezwa kwiyubara n'imiburi 30 kwijana bakazoba barimo. Amakuru twabateguriye ni hano duciye tuyasozerera. Nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, shimiye n'abagenzanje bamfashije kuyatororokanya mwese, ndabifurije kugira ibihe byiza.